Societe yacu nkuko mwabyumvise yitwa Josnet Network and Services Company Limited, ariko muri terme commercial tuvuga Josnet Services Limited kugira ngo byorohere n'abashobora kuyivuga. Ariko ni societe isanzwe ikora ama service menshi cyane cyane muri informatique et la technologie, niho dusanzwe dukora izo service zitandukanye. Bon, ni societe novuga yuko si nshasha, ariko ni nshasha mu mategeko, ariko ni societe twari dusanzwe turi hamwe kuva kera, donc tukira abanyeshure. Tusa nako twese hamwe abayigize twize bimwe, twize ibijyanye n'ama service asanzwe dukora, hama twamye tukorera hamwe, twamye turi hamwe dukora ibyo nyene dusanzwe dutanga. Bon, kubera yuko nyene tuzi yuko rimwe na rimwe ubu uya na leta y'igihugu iduhamagarira kuja hamwe kugira ngo dukorere hamwe, dushobore guteza imbere igihugu, dushike ku mbona kazoza, niho twaciye twiyumvira ati byoba byiza ubu bumenyi n'ubuhinga dufise tugiye hamwe tukashobora kubwaranja, tukashobora kubushira hamwe kugira ngo dutangere service zifasha abantu bazikeneye, natwe bw'ubwacu zongere zidufashe, zifashe n'abadukomokako mbetse n'abazodukomokako n'igihugu muri rusange. Naco gituma rero twaje nga dufise novuga ico bita vision, tukaba dufise na mission, tukaba dufise na nico tugendera kugira ngo tuze dushike ahantu dushaka gushika. Twongere dufashe atari twebwe twifasha gusa, twongere dufashe ugwaruka canke abanyagihugu muri rusangi b'igihugu, duteze imbere n'igihugu, nakwe tugira ukuboko mu iterambere ry'igihugu. Novuga ko ari subdivisé canke regroupé mu buryo butatu. Dans un premier lieu, tu as fait service dutanga kuvyerekeye ama création na maintenance digitale. Kuri iyo point ya mbere dusanzwe tubaka ama site web ari dynamique canke statique, ama application web ku bantu bakeneye ama programme canke application web pour leurs produits ou bien pour leur business. Nous donnons aussi les services de e-commerce, les sites e-commerce. C'est-à-dire que ma site e-commerce, nous en fait, va kudandaza en ligne, canke exposer ma produit en ligne. Et nos côté toujours, il y a la création de sites web. Tu as fait un service, il y a ma développement de application web, ma application web, ma application mobile. Ma en fait un service toujours qui point en belle, avec maintenance des systèmes informatiques. Pour la maintenance des systèmes informatiques, canke réparation des systèmes informatiques. Bashaka kuba ufise machine mugabo ikaba ufise ikibazo, mugabo nuzi kudetecta ico kibazo, turinga kugira tushobore kubafasha kuri iyo point. Iyo bari ku installer système, iyo bari kugira mise à jour, iyo bari ku installer ma logiciel kuvyerekeye système yanyu musanze mukoresha, Josnet iringa kugira tushobore kubafasha. Kuri point ya kabiri novuga ko dutangira indi service kuvyerekeye ama support canke formation. Dusanzwe dutanga ma formation kuvyerekeye vya réseau informatique toujours. Kuri réseau informatique rero novuga ko turigisha basic, ukaba ufise niveau ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, niveau avancé, byose turashobora kubafasha. Toujours kuri côté ya formation turigisha na kubijyana no kubaka ama site web toujours. Kuri iyo point turigisha langage zitanye, yaba ari CSS, yaba ari HTML, yaba ari Java script cyangwa se PHP. Karibu mwese muraho kazi cyane. Toujours kuri côté ya formation turigisha ni kubijyanye no kuinstalla ama caméra de surveillance, kuba basique ku bantu basanzwe bafise notion cyangwa ku bantu basanzwe badafite connexion kuvyerekeye côté ya installation ama caméra de surveillance, na munye turabaye kazi muri Josnet. Toujours no kuri côté ya formation turatanga n'ama formation kuvyerekeye cyber security cyangwa sécurité informatique. Kuri côté turigisha abantu kubijyanye no kwiproteger, gute umenya identifier menace, gute umenya ko wabaye haki, gute umenya par exemple ko imashini yawe iri protégée ou pas. Biyo turabigisha kubera kuri niveau 1 gushika kuri niveau avancé. Ama tukaba dufise n'izindi service dutanga kuvyerekeye ama réparation ama équipement informatique, et aussi ma réparation à tout équipement électronique. Il y a ma télévision, il y a peut-être un téléphone, il y a un téléphone Android kibazo, sinzi ko kuyiflashinga ku installer système shasha kuri téléphone yanyu, ibyo tubigira, il y a kuvyerekeye ama formatage ama téléphone, tout ça nous le faisons. Muri abo kazi rero muri Josnet. Alors dusanzwe dufise n'indi service kuvyerekeye câblage des réseaux informatiques.
kuri iyo point ya câblage en fait turavugana sana n'amaentreprise cyane cyane asanzwe akenera iyo service ya câblage ya réseau informatique dans différents locaux de leurs bâtiments, bakeneye par exemple assurer une connexion ou bien la connectivité de leur connexion dans les entreprises. Là où la connexion ne peut pas arriver, Josnet est là pour vous aider dans ce parcours-là. Et sans doute organise un service avec l'installation de caméras de surveillance, comme entreprise avec il y a bari, à shop, à magasin, tout ça. C'est tout installé ma caméra aussi. Et soit en fait gestion il y a présence, time attendance, Josnet est là pour ça. Et dans une dernière ligne, nous allons parler en fait de notre service. Qui est toujours consultance, comme entreprise, sans dire qu'il y a la consultance, qu'il y a en fait qui innovant dans une nouvelle technologie. Par où commencer, quel équipement ou matériel acheter, quel type de routeur. Alors Josnet est là pour vous aider dans ce processus-là et vous montrer les équipements appropriés pour votre entreprise et selon votre besoin et vous serez satisfait. Ngerageje kwishura ku bijyanye naho tubarizwa dukorera centre ville avenue de l'Amitié galerie KEJ ni juste à côté ya Sokabu siège.